bazobitahura. Ibihe turi muyu munsi cyari cyaranuwe, isakiri mw'isi yaravuza ati nkomeze imperuka. Azobaija ntabwo bikomeye cyane, ariko abagiriza ubwenge nibo bazobitahura. Iragwa imibi igatemba, imisozi igasenyukira ku bantu. Nari muri ibyo twari twaratumvise, igisigaye ni ukwiza bigiye kuvuga. Iragwa imibi igatemba, imisozi igasenyukira ku bantu. Nari muri ibyo twari twaratumvise, igisigaye ni ukwiza bigiye kuvuga. Abanyiriko bavuga ngo reka tugisi, ariko ntibamenya yuko iminsi yabaheranye. Bagiye kura n'ubagize unumuka, umunyabwenge n'uwihana muri uyu munsi atumvise. Hari abanyiriko bavuga ngo reka tugisi, ariko ntibamenya yuko iminsi yabaheranye. Bagiye kura n'ubagize unumuka, umunyabwenge n'uwihana muri uyu munsi atumvise. Iragwa imibi igatemba, imisozi igasenyukira ku bantu. Nari muri ibyo twari twaratumvise, igisigaye ni ukwiza bigiye kuvuga. Iragwa imibi igatemba, imisozi igasenyukira ku bantu. Nari muri ibyo twari twaratumvise, igisigaye ni ukwiza bigiye kuvuga. Iragwa imibi igatemba, imisozi igasenyukira ku bantu. Nari muri ibyo twari twaratumvise, igisigaye ni ukwiza bigiye kuvuga. Izuba risa kurikana, abagukunda bakaba basi, abasi bakakurukanuka, bakavuga bagoma. Jere kujya kiwe kari bagirawe, ariko Imana iyikubise, jere saza yikasunduraba.
Imana yacu ntagucubahiro. Hanyuma rero ntarabanda kuvuga mbanze mpereko mufasha abari batangura bamuhaye cyane. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi bakumiriye mwese mu izina rya Yesu. Kumva ntagira ingene no kuvuga Imana ntoyivuga ntoyibwira abari mu Rwanda, ntoyibwira abari muri Kenya no muri Amerika. Abatayizera hari ibindi bayibangikanye bakamenya imbaraga zayo, bakamenya ingene ikora n'ingene yishura umuntu ageze ku kanyuma mengo nakahebwe mengo n'isazi imibu igenda ibwirana tujya nakahebwe ntakizovamo, ariko aho nyene iyo Mana yacu iseruka. Ndashimiye Imana ko nanje yasize mu bavyeyi bakundwa. Nari umuvyeyi ariko burya sinari bwumve umwana kwinda cyangwa singene abavyeyi bamera, ariko Imana kuko byayihimbaye ntiyarabye kuvuga ati intege nke zacu ituyumvira ko nahuye n'amahano menshi iyo bintaye ubu n'ugushima. Ndashimiye Imana ko impaye umwana nanyweye imiti mumenye ibanga musone ibanga ry'agakiza twigishijwe n'abatanguriye. Hariho abantu uyu munsi bahuye n'ibibazo bavuga ngo yanga ibisino bigumamo ngo nzihana, ariko burya icyaha kikigirana n'Imana ntigiharira. Narahuye n'amagambo menshi, imvura y'umuyaga n'iy'urubura iragwa, izuba ritakabaye riranyakira, ariko ndabwira Imana ati Imana nimba warantoye nije nkagukorera ndinde kumenya ibanga ry'agakiza nka Samusoni kubera ibyahara, ati kuko ninaneshwa nzosangayo abahizi bihanganye. Imana yarambereye ku rugamba irambera ku izamu. Yesu nashimwe. Murabona ko uyu munsi ndakikiye Imana yantwaye izi bikwiye ikishumbusha biva mu gusenga Daniel. Hari impamvu yatumye ndabyita mwita iryo zina. Narabwira Imana atari ko bijya badusomera bya Daniel muri Bibiliya ni by'ukuri yarabanye n'intambwe cyangwa n'ibintu by'ibitito bavuze muri Bibiliya. Tumva rero Mana agasangwa bijya badusomera rukuri. Ndazi ko nanjye mu nda yiwanje hari intambwe, ariko ndagomba ngo uzizibire iminwa uzoma umwana muzima asobanutse akwiye atagira agasembwa. Ubu rero njana narabibonye ko ibyo badusomera rukuri. Nicyo cyatumye ndamwitwa Daniel. Yesu nashimwe. Biva mu gusenga naribanaye mu bitaro wadakundaba namubwira ati nguyu biva mu gusenga. Burya nje nsanga ryahindutse izina. None rero ndashimiye Imana, ndashimiye abakozi b'Imana bambaye hafi, ndashimiye abamfashije gusenga, ndashimiye umuntu wese yagize icyo akora ku bwacu akatwikorera umutwaro. Hariho abaseruka, hari n'abandi banihira mu ibanga. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Na cyane cyane nibagiwe korale y'abamama. Uyu munsi jese nyitwa korale y'abamama. Nahise numva mu mutima wanje ko haje irindi zina, ni korale ubumwe. Barazi igituma ndabivuze, ubwo bumwe buze bwameho nibuze buhere gushika bashitse mu ijuru Yesu akabahingeza. Ndashimiye abakozi b'Imana bambaye hafi, ndashimiye umukozi w'Imana umubyeyi wacu Pasiteri yambaye hafi y'Imana yarigisha nkiri umwana akambwira ati mwana
ibishoboye ibidashoboye yaranyigishije irambere Imana nini yampaye umwana uyu munsi nanjye nkaba mpetse ibibero byanjye bikaba byarakikiye nk'abandi bavyeyi. Yesu nashimwe. Maze kwibaruka Satani ntiyanezerewe, yakomeje gutonda urugamba murabizi, ariko ndabwira Imana tumva Mana, nimba ari wowe wakoresheje abantu bahandi indifunza amezi abiri ukabakoresha ukambaza ati mbega naguha umwana w'umuhungu uzomuzana kuri uyu musozi gushima, ntibari bazi ikirimwo baramuhaye rero ati none ntibamujyana kumuhamba kuruhagarika, nzoza kuyora ariko kujya kuruhagarika bariko njandajana mu rusengero ngo Imana yarampaye umwana. Imana irantabarira byari ibintu bitoroshe. Imana yacu nishimwe, numva ntagira novuga intahe yanje ni ndende kuri gushima, ariko hari igihe numva nzoshinga intahe kuko byambereye birabire, uruzi ruruzura, ibifundira b'imifundi bigegene biratembanisha ngo bimitane, ariko Imana irandengera. Bakundwa, ndagomba kubabwira ngo mwizigire Imana mutayibangikanisha, atakindi kintu usize ku ruhande, atakindi kintu uraba uvuga ati ni Imana ishoboye. Niwayigira ishoboye itogushoborera, niwayigira itashoboye ntitoshobora. Mumere Imana yacu icubahiro no kuvuga byinshi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero natwe nta byinshi twovuga kuko tubivuze twahava turara ngaha, ahubwo gusa ni muhere Imana icubahiro. Imana yarakoze. Imana Yesu nashimwe. Nanjye ntoreka kuvuga ibitangaza Imana yakoreye mutoya wanje. Ngomba kuvuga ikintu kimwe nabwiye Imana kandi uyu munsi yaragikoze. Sinzovyibagira ndiko ndaja mu murima ngeze hakukuzi kamukashu duhura n'umuntu arambwira ngo aho nyine uraretse mwene nyoka azopfa atavyaye, ngo harya ntazovyara ngo bivanye n'iyi mvo n'iyi. Navuye aho ndiko ndarira gushika mu murima sinakoze. Ndabwira Imana ati Mana nukuri muto wanje niwamuha umwana, nzogushimira vyimazeyo. Hanyuma uwundi munsi turi mu kaburanwa nk'uko abivuze, abaganga bagiye ahantu baravugana ivyiwe mwibanga, mugabo je ndavyumvise ivyo bavuze. Baca baravugana ati iyi ndigize kangahe ziguma zivayo, kandi ivyo tubona mu nda yiwe ni ibintu bitoroshe. Hanyuma rero abamama bari kumwe baca bavuga ati rero wamufasoni we babwira uyu ati tugutumire ko umuntu aguha umuti aho nyene uzovyara, ati nawe itagenda uko tuzigera uheka. Ndamushimiye cyane, yabaye umukristo mwiza. Yarabwiye ati nanisa nihurudu kiveyo, ati hanyuma rero ivyo Imana yagovye nivyo mugaje sinzigera niyandurisha umuti. Namba narasengeye abandi bagatabaga, nta kintu na kimwe nzigera nkora. Nca ndaryama nanje aho ndi ndavuga ati Imana shimwa ko gifise nako kantu ko kuvuga ivyo. Ndashimiye Imana kandi nawe nyene ndamushimiye. Yesu amuhezagire cyane ko Imana yamuhaye umwana. Ndanezerewe cyane niyo ndiko ndamuraba, numva umunezero utagira ukungana. Yesu wacu nahabwa icubahiro, mumfashe tumutarikira ibiganza. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi amarero nanje ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Amarero numva umenga Yesu sinzi ukuntu nomuvuga, n'umugabo muremure mugaguke bwiwe sinzi ukuntu numva menga nomubabwira, ariko muri mwese nta muntu atarabona Yesu, niba atarabona ibitangaza Imana yamukoreye. Ibintu Imana ikora ni byinshi. Yesu yadufashije kwizera akaba kikikibona. Mwese nimumfashe tuzamurira ikiganza Imana yarakoze. Haleluya. Amen. Agene abantu kujya izina rya Yesu. Nange nashatse gushima Imana kubeheruka mu gihe cyaho muri hako nigeze kuvuga ati niya bandanye bikora tuzoyishima. N'ubu nari ngeze aho byashikane iyo sezerano Imana ni habi cyubahiro. Amen.
umukiza wawe. Igihe cy'uburake bw'Imana kiriko kiregereza, abasekwira n'abase babo nibara. Rekuziye kuzigitotsi bose bakira Yesu, bakubera umwami n'umukiza wawe. Ikuke imbabazi z'Imana, ikuke urukundo rwayo, yaragiriwe bamujyaha. Ikuke imbabazi z'Imana, ikuke urukundo rwayo, yaragiriwe bamujyaha. Ikuke imbabazi z'Imana, ikuke urukundo rwayo, yaragiriwe ubuntu duku bamujyaha.
Mama